gihanitse cyane, naho habwa imyaka igihumbi yo guherana yose atani cya gatatu uriga utahure kuri we. Vyonyine kwiga iyo yajava ahari uno musi niyo yerekeza, ivyo gusa byo gutwara imyaka itoroshe guharura. Ubwonko bwiwe bwonyene niho buvako musi y'imyaka irenga 10 kandi utaraburangiza bwose. Iki ni ikigwa gihanitse cyane kandi kirekire wo kwiga ubuzima bwawe bwose. Ariko iki kigwa gikomeye cyane nico tugiye gufunyafunya mu kiganiro waruzi mu bice bitandukanye vy'indanzi yaco twise umuntu niki yavuye hehe. Je nitwa Desire Barenga yabo. Iki ni kiganiro waruzi kuri Bukimono Global. Twebwe twisanze kuri no mubumbe, ntituzi neza iyo twaje tuva, ntituzi nimba twariho imbere yuko tuba hano, nimba twariho aho hano twari ni hehe ntaho tuzi, canke twarahibagiye nkuko Platon abivuga mu nyandiko yiwe yise La République. Platon avuga ko atari ubwa mbere tubaho, ngo twigeze kubaho tudafise umubiri, kubaho muri ino si twambaye umubiri, ngo ni incuro gira kabiri tubayeho. Ingorane twagize nuko tutibuka uko twari tubayeho aho mu yindi si twaje tuzananyemwo. Nitwibuka ibikoresho twakoresha, nitwibuka ivyaye bidukikuje. Impamvu ngo nuko ino si twisanze ko ari icobo, natwe tukaba imbohe. Imbohe ziboheshejwe iminyororo ku buryo tudashobora kunyiganyiza amazosi yacu. Iyo minyororo ngo n'umubiri twambaye, nuko kuntu nyene tubayeho mukamenyera atahinduka mu mikorere no mu vyiyumviro. Kandi uko kuntu tubayeho dushira mu ngiro gusa ivy'imibiri yacu dutegeka. Ivyo ni iminyororo ituboshe ku buryo ubwenge budashobora kwibuka n'imiburiburi ikintu kimwe gusa twakoresha mu kibanza twabamwo tutaraza kuno mubumbe. Uyu mwanditsi akaba n'umuhinga mu vyiyumviro wa kera cyane Platon abandanya avuga ko ico abantu bita ubuvumbuzi si ubuvumbuzi koko, ico ngo no kwibuka. Ico abantu baba bibaza ko cyabonetse ku bw'ubuvumbuzi gifatwa nk'ikintu gishasha cyakataraboneka. Iki ni kiba ari gishasha koko, mu vy'ukuri ntikiba ari gishasha, ngo kiba cyarabayeho mbere, tuba twaragikoresheje kera cyane tukiri iyo twaje tuva, gusa twaravyibagiye twese, nta numwe avuyemwo uretse uwacibuse arakizana tukagikoresha. Tutarambara umubiri, tutaraza kuno mubumbe, twari turiho kandi dufise ibikoresho vy'akataraboneka vy'agatangaza. Hari ubumenyi bwinshi butangaje kandi busiga ubwenge bwa kino gihe twari dufise uno munsi tudafise. Umunyabwenge rero ni uwo muntu yagize utwigoro twose two kwizitura vya binyororo bimugira imbohe muri kino cobo, muri uno mubumbe, agaheza akabikiremwa muntu cidegemvya. Aho ni hashobora gushika ku kwinyiganza no guhindukira, akabona iyo twaje tuva, akabona yo bimwe mu bikoresho twakoreshayo, akagerageza kubikora hano kuri uno mubumbe. Ababibonye bose kuko ari imbohe bagatangara bakumirwa, ngo tubonye igitangaza, habaye ubuvumbuzi. Platon ati ihibambewe si bishasha kandi si bitangaza, tutaraza hano ku isi ibi nivyo twari tubayemwo. Mu gitabo Les Nourritures Terrestres, inyandiko y'umwanditsi André Gide, ngo ntihabaho inkuru nshasha, habaho amatwi mashasha yumviriza inkuru zashaje. Ibi bishatse kuvuga ko nta gishasha. Ico twibwira ko ari gishasha kiba cyarabayeho kera cyane kikongera kikagaruka. Ariko dusubiye ku cyumviro gendegwa ko uyu munsi twariho koko tutarabaho, aho twari turi ni hehe? Twebwe turi bande koko? Twebwe turi bande? Jewe na wewe ntitwahisemo kuza hano. Waruteretse muri kino kibanza ntiyabanje kutugisha inama ngo yumve ko twemeye canke duhakanye. Ariko ikintu nyamukuru kuri twebwe, tutamenye iyo twaje tuva, ntituzigera tumenya ko turiho, mbere ntituzigera tumenya nico turico. Twebwe twaje twumva twitwa abantu. None umuntu ni iki? Umuntu ni ikinyabuzima gisenga, abandi ni igikoko gisenga, abandi
ngo ni ikinyabuzima kiyobora kikayoborwa, abandi ngo ni igikoko kiyobora kikayoborwa. Umuntu ni ikinyabuzima gifise ubwenge, abandi ngo ni igikoko gifise ubwenge. Hari amajambo aza kungura gukoresha, ariko bizonyorohera kuyakoresha cyane inyuma kino kiganiro. Mbega umuntu ni igikoko, ni ikinyabuzima canke ni ikiremwa? Umuntu ni iki? Ido nido ni mu rukurikirane rwa bino biganiro vyose uko bizogenda bica hano kuri Bukimunu Global. Wowe kiri mushasha nk'ubuse kugira subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro. Umuntu kandi ngo ni impwemu yambaye umubiri n'ibindi vyinshi. Umuntu ni igikoko gisenga canke ikinyabuzima gisenga canke ikiremwa gisenga, sinzi, ariko gusa umuntu arasenga. Reka nkoreshe rino jambo ni ikinyabuzima gisenga. Kuki umuntu ari ikinyabuzima gisenga? Ubwa mbere hari ibibazo vyinshi kandi bikomakomeye buri kinyabuzima muntu yisangamwo. Buno buzima bufise intumbero nyabaki? Ibikorwa vyanje bifise iriheherezo? Navuye hehe ndiko nja hehe koko? Ibi bintu vyose mbona binzengurutse kuki vyaje gute, biriho gute? Inyuma y'urupfu nzoshikirwa niki? Nzoja hehe? Ni gute nkanguka iyo mvuye mu itiro? Mbega iyo nsinziriye mba ndi hehe koko? Ubwoko bw'ibibazo nk'ivyo butera ikiremwa muntu canke ikinyabuzima muntu canke igikoko citwa umuntu n'ibindi vyose uko bivuga kose, ariko no umuntu bimutera kugira inyota yo gushakashaka inyishu. Umuntu yama mu bushakashatsi budahera ubuzima bwe bwose. Umuntu ashaka kumenya inkomoko n'iherezo rya buri kimwe cyose. Umuntu ashaka kumenya icyashyizeho vyose cyo kitashizweho. Ntibishoboka ko ikiriho cishoboza ubwaco kubaho, kandi ntibishoboka ko ikiriho gishigwaho n'ikindi, ikindi kigashigwaho n'ikindi, ico kindi naco kigashigwaho n'ikindi, ngo bibe urukurikirane rudahera rw'ibintu canke rw'ibinyabuzima. Umuntu ashaka kumenya ikinyabuzima ca mbere na mbere cyo nkomoko ya vyose. Muri iyo ntumbero nyene yo gushakashaka n'imiburiburi gukabakaba ukuri kw'ibintu vyose, umuntu acagira ivyo yemera kuko abashaka kumenya impamvu yo kubaho, abashaka kumenya ico mutera gutahura vyose, cyo gifise ugutahura kwa vyose. Aha umuntu aba yerekeza ku bwenge koko. Ubwenge n'ubumenyi bw'impamvu yo kubaho kwawe n'ibikuzengurutse vyose. Muri buri muntu hariho akayabagu k'ubwenge, akanovera k'ubwo bumenyi bwerekeza ku gutahura. Ako kanovera ni kimwe mu biranga umuntu, aho umuntu yisanga mu migenderanire hamwe n'ico ha ububasha bwose, ico yita Imana. Ibijanye n'iyobokamana ni ibintu umuntu adashobora kwirinda canke guhunga, kuko ni ikintu citwararikwa, kikitwararika buri muntu wese. Ubuzima bw'umuntu bwuzuyemwo ibimwereka ko hari imbibi atorenga mu bijanye no gutahura, akacarondera isoko y'ubuzima buroraniwe. Iryo soko umuntu asanga atari abandi bantu nkawe, kuko buri muntu wese afise ubukene bwiwe bwite yugaraniwemwo kandi adashobora gusohokamwo, kandi nta muntu ashobora gushoboza uwundi gushika kuco we ubwiwe atoshobora kwishikanako canke kwironsa. Umuntu aca ahindukirira kucoba uburuhukiro, ubumwe rudende kuri vyose, kandi co bishingiro ry'ukubaho kw'iyisi yuzuye ibisigabwenge, ubwo buruhukiro bwa vyose. Kandi inkomoko ya vyose ni ikidashobora gukabakabwa n'ibihirwa vy'umubiri w'umuntu. Iyo nkomoko ya vyose abantu bayiha amazina atandukanye bafatiye ku bikorwa vyabananiye gukora, bakabona ko ico kinyabuzima kibishoboye, gishoboye gukora ivyarengeye umuntu yambaye umubiri. Ayo mazina ni umuremyi, umucunguzi, umwami. Ayo mazina kandi n'uhoraho mushobora vyose. Umuntu arazi kandi n'inararibonye mu bijanye n'akababaro ko kuba munsi y'ububasha bw'amakuba, munsi y'ububasha bw'urupfu, munsi y'ububasha bw'ikibi. Umuntu arazi neza ko ari mu ntambara y'ubuzima. Umuntu kandi n'inararibonye mu gutakaza umwizero, ivyo bigashobora kumurongorera mu bigumbagumba bimwemeza ko ubuzima bwiwe budafise iyo buva niyo buja, kandi ko ayo kubwisanganya gusa. Umuntu rero ageze ku kuyobegwa inyishu y'inkomoko hamwe n'iherezo ry'ibintu vyose, hageze aho atarenza mu gutora inyishu, aca yiyambaza ico bisoko y'inyishu y'ibibazo vyose, ikidasobwa. Uburyo bwose umuntu yiyumvira ico yita Imana mu buryo bunyuranye n'ubwo wundi mu butandukane bwabo. Nta muntu atiyumvira ibijanye n'iyo Mana.
impamvu ni nyinshi kandi zishyirwa ku mugaragaro n'ivyiyumviro by'ikiremwa muntu. Ivyiyumviro bitandukanye bimwemeza yuko hari ikinyabuzima kirengeye umuntu, kirengeye vyose. Ubwa mbere, iyo umuntu yihaye gutahura ivy'ubwiza, kuko twese turazi ko ubwiza bubaho mu bantu, ariko bose ntibanganya ubwiza, kandi ufise ubwiza afise aho yabwanduye. Uwo mwandu si urukurikirane rudahera. Hariho uwa mbere na mbere yahaye abeza bose ubwiza, badafise aho yabukuye. Uwo yitwa Imana, kuko ariyo nziza, iha abantu bose ubwiza ikabugabira abigomba. Niyo nyene ubwiza bwose idafise aho yabukuye. Ikindi umuntu yiyumvira ni ukwiyumvira kwacu gushika kure cyane, kurengera ibigaragara, kugashika kubitaboneka. Twese mu binyabuzima abantu, ntawe utazi ko hariho ibinyabuzima vy'imwemu, nimba bibaho canke bitabaho, ariko twese mu bwenge bwacu turabizi hari ibinyabuzima vy'imwemu bitagira umubiri. Mbega bikomoka hehe? Bitegekwa nande? Bifise inkomoko irengeye umuntu uko biri kose. Si ikinyabuzima muntu cashizeho ivyo binyabuzima twita abamarayika, amadayimoni n'ibindi, imiyaga mibi biteye ubwoba, ibisigo n'ibindi. Ivyo bikomoka ahantu harengeye ikinyabuzima muntu. Ibi bisigura ko hariho ikinyabuzima kirengeye umuntu. Ubwa gatatu, ukubaho kw'ibiriho gufise iyo kwavuye, cyangwa uko kubaho kukaba kwaravuye mu busa gusa, kuko icyo tuzi tuzakekeranya nuko turiho. Dutegerezwa kuba tufise iyo twavuye, hategerezwa kuba hariho aho hantu, hategerezwa kuba hariho, canke tukaba twaravuye mu busa. Nimba aho hantu twavuye hariho, icyo cyashizeho ibiriho vyose, nicyo gituma bibandanya ubuzima. Icyo twakomotse ko twavuye ko, nicyo gituma tubandanya tubaho. Ariko kandi nimba ibiriho vyose natwebwe turimwo twavuye mu busa, nuko ubwo busa bubaho, kuko ntibwovamwo ibiriho vyose butabaho. Nimba ubwo busa bubaho, bukaba ari bwo nkomoko ya vyose, ubwo busa nikiriho kirengeye vyose, kibeshejeho vyose, kuko ivyo vyose vyavuye kuri bwo. Ikindi naco, umuntu ageze ku kwiyumvira uko ibintu binyiganyizwa bikanyiganga. Nta kinyiganga kitanyiganyizwe. Igihimba kimwe c'umubiri kinyiganzwa n'ikindi. Umubiri unyiganzwa n'umutima cyangwa umushaha, kuko umubiri ukora ibivuye ibwina mu mushaha. Mbega umushaha unyiganzwa n'iki? Hategerezwa kuba hariho akamoteri gategeka umushaha, kandi ntihashobora kubaho urukurikirane rw'amamoteri adahera. Hategerezwa kuba hariho imoteri, iyi moteri ikabitangurira zose, idafise iyiruta yituma vyose binyiganyiga. Nta bubasha buva ahandi ikenera witera kunyiganza vyose, kuko nta kunyiganzwa n'iki kikanyiganzwa na kige, kiga kikanyiganzwa na kiga ngo bibe umurongo udahera. Hategerezwa kuba hariho ikinyiganza vyose kidafise ikikinyiganza. Ubwenge iyo vyiyumvira ivyo vyose, bukaraba uko isi izunguruka imibumbe hirya no hino, uko ibintu bicanacanako, ubwenge buca bubura iyo buhereza, bukatangura kwiyumvira ko hariho ikinyabuzima kirengeye umuntu kibikora vyose. Ikindi ni ukubandanya kubaho kw'ibintu. Nta muntu atuma ibiriho bidahona, nta muntu atuma ibiriho bibandanya birondoka kugira ubuzima bwavyo bukomeze. N'ububasha burengeye umuntu. Ico kinyabuzima umuntu aciyumvira ko coba ari Imana. Kigeretse ko ukubaho kw'ibiriho sinkenegwa. Umuntu yiyumvira ico kibazo kirakomera kigashika kure, kuko hari igihe isi yigeze kubaho iri kubusa gusa, atana kimwe kiriho. Ukubaho kwacu si ngombwa, kuko isi yigeze kubaho koko itadufise. Aha rero ikitamyeho nico kwishiraho ubwacu. Hacategezwa kuba hariho ikinyabuzima bibiri ngombwa ko kitegezwa kuba kiriho, cyamaho ibihe vyose, kidafise intango canke iherezo, kidafise intango yo kubaho, kuko kirinze kigira intango yo kubaho kica gikenera icagishizeho. Ivyo navyo ntivyo burutonde rudahera byo gushirwaho niki gashirwaho na kijya, kijya kigashirwaho na kijya, bibe urukurikirane rudahera. Hategezwa kuba ari cyashizeho vyose, cyo kitashizweho, nukuvuga kidafise intango yo kubaho. Ico nico nkomoko y'ibiriho bitamyeho. Nimba turiho kandi tutamyeho, bisigura ko
hariho igihoraho cadushizeho cyo kitagira intango canke iherezo ryo kubaho. Ikindi ni itegeko riganza ibintu vyose hamwe n'urutonde mu bintu vyose. Ibi vyerekana ko bitiyadukiza, ibintu bitagira umutima n'ubwenge, bitiyumvira ariko bigira intumbero bishitseko. Inzuki zishika ku guhingura ubuki bwiza cyane busosa bw'akamaro ku kinyabuzima muntu. Ubuki bukuwe muki? Bukuwe mw'ishugwe. Ubu n'ubuhinga buhanitse bukogwa n'akanyabuzima katagira ubwenge n'umutima. Utunyegeri turunguruza igufa tukarushikana aho dushaka. Ingendo z'imibumbe mwitazanure zigira ico zishitseko kandi atamubumbe utiriganye ku wundi. Hari itegeko ribishira ku rutonde vyose, nta kintu na kimwe gisoba, vyose bigera ku rutonde ku mategeko runaka tutazi uwutanga ayo mategeko. Nta kintu na kimwe kitagira ubwenge canke umutima nama gishobora kuyitunganya ngo kigira ico gishikako. Ivyo bishoboka gusa mu gihe haba hariho ubundi bwenge buhanitse. Tubifate nk'umuheto n'umwami. Umwami ushika kuca umuheto wawutumberejeko. Hariho ikiriho gifise ubwenge buhanitse gitumbereza buri kintu cyose. Ico kinyabuzima umuntu acita Imana. Nta handi iyo Mana irahura ubuhinga, ubwenge, ububasha, ubwiza n'ubutungane uretse muri yo nyene. Iyo niyo yashyizeho vyose. Izo mpamvu twavuze n'indi nyinshi tutarinze kudondagura ziri mu gituma ikinyabuzima muntu canke ikiremwa muntu canke igikoko muntu cemera ko hariho ububasha burengeye uko kiri, uko cyubatse, uko gikozwe. Niho mpamvu ijambo Imana, Dieu, Jehova n'ibindi bivanye n'ururimi uvuga rica riseruka. Ibi tuzobigaruka ko mu rukurikirane rwa bino biganiro. Umuntu kandi ni ikiremwa cyuzuye igishika cyo gutunganya ibijanye n'urutonde mu mibereho no mu ntwaro. Ni ikiremwa gifise igishika cyo kuyobora no kuyoborwa, kandi ni ikiremwa gifise igishika cyo kubaho mu kibano. Umuntu afise ibigumbagumba vyo gushikirana n'abandi bantu n'ibindi binyabuzima, kugira imigenderanire hagati yiwe nawe no hagati yiwe n'abandi bantu. Reka nkwikaze mu kiganiro gikurikira. Umuntu ni iki? Yavuye hehe? Kuri Book Moon Global. Mu kiganiro waruzi yari Desire Baringa yabo. Naho butaha.